kenshi turitwararika cane gose igicapo canke turitwararika cane gose igicapo abantu bagira kuri twebwe canke turitwararika cane gose iciyumviro abantu batwiyumvira ko tugashaka kukimenya, tugashaka kucitwararika, tugashaka no kugira ibishoboka vyose kugira kumbure kibe ciza. Mugabo rero inguvu dushira mu kubaka igicapo ciza abantu bogira kuri twebwe, ahubwo twari tukwiriye kuzishira cane cane mu kubaka igicapo twebwe dufise kuri twebwe nyene. Kubera yuko igicapo wewe ufise kuri wewe nico kizodetermina kazoza kawe n'ubuzima bwawe kurusha igicapo abandi bagufiseko. Siko igicapo wifiseko kitari ciza ku buzima bwawe, ico kirakubuza kugira huja, kirakubuza gutera imbere, kirakubuza no gushika ku vyo wagenewe gushikako mu buzima bwawe. Sico umuntu yiyumvira indani muri we kubimwerekeye nico gishika ku buzima bwiwe kurusha ico abandi bamwiyumvirako. Kenshi turakunda kuvuga ngo je barangaya, je ntibanyemera, je muhiri wacu bambona uku, je muhiri wacu bamvuga gutya na gutya, ariko nagenda kubwire ngo uko bakubona n'ivyo bavuga ivyo ari byo byose, haba muhira, haba kwishuri, haba mu babanyi, haba handi hantu hose, uko bakubona nuko bakwiyumvira sivyo bifise agaciro, ahubwo igifise agaciro ni gicapo wewe ufise kuri wewe. Rero nashaka kubaza ngo wirabe, wisuzume, ata muntu murinze kuja kuvugana, ata wundi arinze kubijamwo, ukibaza uti mbega burya jewe vy'ukuri mfise igicapo ikihe kuri jewe? Mbega ndiyemera ko nshobora? Mbega ndiyemera canke ndigaya? Siko Dawidi yariyemera. Kwiyemera kwe ko ari guhagaze ko ari kumwe n'Imana, mugabo vyamuteye kwiyemera. Siko rero ikibazo rero no kuvuga ngo wewe wibona gute? Wewe ufise igicapo cawe ikihe? Siko muzosanga hari umuntu par exemple mwese mwibaza ngo uyu muntu ni mwiza vraiment. Siko mukamuraba mwese mukabona ni mwiza, ashobora kuba ari umuhungu canke ari umukobwa, siko ariko mukabona uwo muntu ni mwiza vraiment. Ariko muzorabe uwo muntu mwese mwibaza ko ari mwiza, nimba wewe atemera ko ari mwiza, muzosanga ari umuntu wa mbere bigora kuronka uwo bakundana. Ariko muzorabe hari akandi kantu muraba mukabona ni mubi, asa nabi, ntari mu bantu mwokwemera mwoshira imbere, ariko we yiyemera ko ari mwiza, yiyemera ko agize iki, muzosanga wewe araronka aho bakundana kurusha wa wundi mwemera ko ari mwiza ariko wewe atemera ko ari mwiza. Rero ndashaka kuvuga ngo igicapo ufise kuri wewe nico gishika mu buzima bwawe, nico kidetermina ukungene ubaho. Igicapo abandi bagufiseko sico kidetermina ukungene ubaho. Igicapo c'abandi kigira ubushobozi ku buzima bwawe iyo bashoboye kukikwinjizamwo, ukacakira, ukacemera nk'ukuri, no kuvuga ngo nawe ugatangura kubona ibintu nk'uko bobo babibona. Siko ni ukuvuga ngo abantu bose nibibaza kuri kijuju ariko wo kibaza kuri umunyabwenge. Siko ni ukuvuga ngo wewe nibatakwemeza iciyumviro cabo, bizohera wewe ukoze ibintu vy'ubwenge baruhire kubona ko by'ukuri uri umunyabwenge. Siko canke abantu bose nibibaza kuri mubi ariko wewe ukemera ko uri mwiza, nibatabikwemeza ngo bikwinjiremo, nta bushobozi bigira ku buzima bwawe, kiretse nibabikwemeza nawe ukagera ahantu ukavyemera ukavyakira nk'ukuri, hamuko kuri ugaca kugenderamwo ukemera kuri mubi. Siko rero igicapo wewe ufise kuri wewe nico gifise agaciro, nico gifise akamaro, nico co kwitwararika, nico co gukorerako kurusha igicapo abandi bafise kuri wewe. Rero ni vyiza kandi biri important ko ufata umwanya ukiyumvira utibeshe, siko ata wundi muntu kumbura arinze kubijamo kugira ngo ntuhava ushaka kwihagararako, ariko ni vyiza gufata umwanya ukiyumvira uti mbega burya jewe mfise igicapo canje ikihe? Mbega nibona neza canke nibona nabi? Twagumana ivyiyumviro bibi kuri twebwe, ivyo bibi nyene nivyo bihera gushika ku buzima bwacu. Rero ntibishoboka ko wewe wavansa ivyiyumviro vyawe vyagumye inyuma, naho bogufata bakagutereka ahateye imbere n'ahagize iki, ivyiyumviro vyawe bikiri inyuma, ni ukuvuga ngo ivyiyumviro vyawe bizogukwega bigusubiza inyuma, usubire muri condition zingana n'ingene wiyumvira. Rero ni vyiza ko wipoza iki kibazo ukibaza uti mbega jewe mfise ivyiyumviro ibihe kubijanye nanje? Mbega jewe mfise igicapo ikihe kubinyerekeye? Mbega nibona gute? Hari igihe usanga dufise ivyiyumviro bibi cane gose. Rero nico kintu gikunda kutugora kenshi, usanga twese dufise ibicapo aho twavukiye naho twakuriye canke aho tuba harafise igicapo haduha kuri twebwe.
nimba bamye batubwira ko turabanyuma, ko turi bato, ko tudashoboye, ko turi ibintu byinshi bitandukanye, ugasanga nico gicapo wakiriye nk'ukuri nico gicapo kiri muri wewe. Rero nawe nagenda kubwire ngo sinzi aho wavukiye, sinzi umuryango wawe, sinzi wanyu, sinzi kwishura ingene vyagenze, sinzi ibintu byinshi byo byakunaniye canke vyagenze nawe mu buzima bwawe. Wewe nturi ikintu icari co cose, nturi uwari we wese, nturi n'importe quoi kandi nturi n'importe qui. Siko ushobora kuba gushika uno musi wamyugira amayesheke mu buzima, wamyunanirwa, wamyugira iki, ariko niho ndakubwira nti imodoka canke telefone canke iki turashobora kuyisuzugura kuko tutakoresheje ama option yayo yose, canke kuko hari ama option yayo amwamwe tutari bwamenye ngo tubone ubuhinga buyigize. Siko na wewe urashobora kuba usuzuguritse no munsi uboneka nabi bivanye nayo ma option yose atagiye habona atabonetse. Rero ushobora kuba ubizi canke utabizi, abantu bashobora kuba babizi canke batabizi, hashobora kuba hari ama option yo muri wewe atarigera akoreshwa na rimwe. Ngenda kubwire ngo hariho ama capacité, hariho potentiel, hari ubushobozi, hari ibintu bidasanzwe biri muri wewe bikwiriye ko biseruka bikaja habona. Ariko ntuzopfa birondeye ngo uje kubirondera, kubishakisha no kurondera kubikoresha mu gihe nawe wamaze kwemera ico kinyoma yuko atacuri, atacumaze, uri muto canke uri wanyuma canke wamuri nyuma y'ibindi bintu byose. Siko ni kinyoma, ariko iyo wacemeye nk'ukuri kirazibira ubuzima bwawe. Siko rero nagenda kubwira uno munsi ngo sukuri, ukuri nuko hariho ibidasanzwe biri muri wewe, hariho ubushobozi buri muri wewe, hariho amakapasite ari muri wewe, hariho ibintu byinshi bishobora kugushikana kure, bishobora kugutwara ahantu kure. Siko iyo umaze kwemera uko kuri utangura kutubona duto duto, kandi uko twinjiramo niko ugenda urabona ibintu binini bishobora kugira. Rero ndakubwiye ngo ntiwemere gupfa gutyo, ntiwemere gupfa uko, ahubwo ndakubwiye ngo tangura urondere ibyiza biri muri wewe ivyo ari byo, tangura urondere amakapasite ari muri wewe ayariyo. Ndiko ndiraba nkabona nta kintu na kimwe mbona muri jewe catari, nta kintu na kimwe mbona muri jewe c'ubushobozi canke gihambaye canke ariko ngenda kubwira ngo kuko itabibona ntibisigura ko bitahari. Nagera ndakubwire ngo urafise ibintu bidasanzwe muri wewe, ni wabirondera ukavyinjiramwo ugatangura kubikorerako no kubiteza imbere, urashobora gushika ahantu ata muntu numwe wo mu muryango wanyu yigeze ashika, urashobora gushika ahantu ata muntu numwe wo mu nzu kwa so yigeze ashika, urashobora gushika ahantu ata muntu numwe wo mu gihugu canyu yigeze ashika. Ni wemera kuva muri ubwo burimbi, ayo malimite ashigwaho naho wavukiye, naho wakuriye, kumbure n'igihugu urimwo, ndakubwiye ngo naho utoshika, kandi ndakubwiye ngo ako karyo uragafise. Gira uko ushoboye kose, gendana n'abantu bazi kubona ivyo bintu, gendana n'abantu batera intege ivyo bintu. Uno munsi turafise internet, naho uba ukikujwe n'abantu bavuga nabi, uno munsi turashobora kuja kuraba kuri internet, kuri YouTube n'ahandi, ukabona kumbura ibintu, ama video ya motivation, canke ukabona abandi bantu bagutera intege. Si